Shalom, bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu. Turashima Imana ku munsi mwiza w'umugisha Imana yaduhaye, umunsi utangaje, umunsi w'ubwiza, umunsi twiteze kubona kugira neza kwayo. Dawudi yaravuze ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobona kugira neza ko uhoraho mwise bakiriho. Imana ishimwe cyane ko twizera, tugifite kwizera mu buzima bwacu. Ndakwifurije kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe n'umuryango wawe. Kuno kwezi kwa 12 uzokurangize neza, ndakwifuriza amahirwe. Mbere yuko turangiza uyu mwaka, reka nkwifuriza rino jambo ryanditse mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza igice cya 10 niho hari mu ijambo ryanje ry'uyu munsi. Ravuga ngo igisuma ntikizanywa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikiza, najeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Amen. Igisuma ntikizanywa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikiza, najeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Umva ijambo ry'uyu munsi nakuzanira rivuga ngo garuza ivyo ico gisuma cyakwivye. Muri uyu mwaka, muri aya mezi turangije, amezi agera kuri 11 ashobora kuba yararangiye. Hari ibyo barakwivye mu kwa mbere, mu kwa gatatu, mu kwa gatanu, mu kwa 10, hari ico barakwivye. Ariko ndakuzanira inkuru nziza, haguruka tumunyage ivyo yatwivye. Hari igihe twiba igisuma kiragerageza uburyo bwose kikatwiba. Hari igihe kitwiba umunezero, kikakwiba umunezero ugasanga ubaye utanezerewe, kikakwiba amahoro yo mu mutima, kikakwiba amafaranga, kikakwiba akazi, kikakwiba abana, kikakwiba. Haguruka tunyage ivyo yatwivye, kandi birashoboka. Kuko igisuma kiragerageza kuraba ko uwo kigiye kwiba atari ko arakibona. Satani agerageza akaraba aho kwibira, aho guterera. Mukundwa uri kurankurikirana, mbere yuko uyu mwaka urangira, reka ndagusabe, reka duhaguruke. Urakizi icyo kintu yakwivye, kibwira Imana ngo Mana ngaruriye kino kintu Satani yanyivye. Haleluya. Hari igihe kwiba ubusabane bwawe n'Imana, akakwiba neza, akakwiba inyota yo gusenga, ukabuda gisenga, ukabuda gisoma ijambo ry'Imana, ukabiyeho utakiririmba, ukabaho ubuzima bw'Imana bwarumye muri wewe. Arakwiba igicaniro cyo gusenga kizimya, agagusigira gutyo. Ndagufitiye inkuru nziza, haguruka ugarukane icyo Satani yakwivye, haguruka ugarukane ayo masengesho yakwivye, haguruka ugarukane izo ndirimbo zakamye muri wewe. Haguruka, birashoboka. Haleluya. Aratwiba gusoma ijambo ry'Imana, ukabaho ukijijwe, usenga, uzimana, udasoma Bibiliya. Akagukundisha ibindi, akagukundisha gusoma ibindi, ugasoma ibinyamakuru, ukumviriza ama-audio, ukumviriza ama-video yose yandi, ariko ivyerekeye gusoma ijambo ry'Imana akabikwibako. Mbere y'uko umwaka wa 2025 kurangira, reka ndakwifurize ngo garukana ibihe vyawe Satani yakwivye. Garukana yanyota wagiraga yo gusenga, garukana bwa busabane wagiraga n'Imana, garukana wa munezero wawe. Hari igihe Satani akwiba umunezero, washika mu rugo kumva ubuza amahoro, washika mu rugo kumva ubuza umunezero, Satani aguteza akavuyo mu rugo rwawe n'abana bawe. Garukana ibihe vy'umunezero wawe, garukana ibihe vy'Imana mu rugo rwawe. Amen. Amen. Igisuma cyaraje kiriba, ukuye kwiba, kirica kigatikiza, ariko jewe Kristo yaje ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Amen. Ziburonke kandi ziburonke busagutse. Haguruka dusengane nawe uyu munsi wa none, uyu munsi udasanzwe. Imana ikugarukanire ivyo bihe vyawe Satani yakwivye. Haleluya. Ico ibihe bizogeza amasengesho bigarukane, ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana bigarukane, ibihe by'amateraniro. Hari igihe Satani akwiba amateraniro, ugasanga yarakwivye amateraniro y'abera. Materaniro y'abera yarakwivye, ugasanga yarakwivye amagara meza, ugasanga yarakwivye amafaranga, akakwiba inyatsika kuza ku buzima bwawe, ugasanga ibyo ukora bikanga, akakwiba connection. Murazi ko Satani akwiba connection, ukaronka ugagenda ugakora ibibazo ukabitsindira, ariko haje gukora tuje gukora, akakwiba akazi. Satani ariba. Mukundwa uri kurankurikirana, haguruka tugarukane ivyo Satani yatwivye. Reka mvuga umuntu umwe wagarukanye ivyo Satani yari yaramwivye, witwa Dawudi. Dusome igitabo cya Samweli wa mbere igice cya 36 baravuga ngo maze Dawidi agira intutu nyinshi kuko abantu bavuga kabagomba kumutera amabuye. Bose bari
bose bari nakabonge ku bw'abana babo n'abahungu babo n'abakobwa babo, ariko Dawidi ariremeje yisunze uhoraho Imana yiwe. Maze Dawidi abarira Abitayeli umuherezi mwene Ahimeleki ati nuzanire efodi hano. Nuko Abitayeli azanira Dawidi efodi. Dawidi araheza asiguza uhoraho ati mbega ninakurikira icyo gitero nzogihambya? Aramwishura ati nubakurikire kuko utazobora kubahambya ukabaka byose. Haguruka, haleluya, haguruka umwake byose. Urabizi neza ibyo yagutwaye mbere yuko twinjira mu mwaka udasanzwe wa 2026. Garukana byose, haleluya. Urazi ko twibamagara ugasanga umuntu yama mu ngwara umwaka wose urarangiye agwara buri kwezi. Amagara meza n'umugabane wawe, arakwiba amagara meza, arakwiba amagara meza. Dawidi aravuga ngo genda kandi uzobigarukana byose, haleluya. Reka dusimbire ku murongo wa 15. Dawidi aramubaza ati none uwo jana ukanshikana muri ico gitero? Aramwishura ati ndahira Imana kutazonyica canke kutazontanga mu maboko ya databuja, mpeze ndakujane aho ico gitero kiri. Nuko aramumanukana, basanga bagandagaje bariko bararya binywera batarika bahimbawe n'inyagano nyinshi banyaze mu gihugu cy'Abafilisitiya no mu Bayuda. Dawidi acashira ko arabica uhereye kubibiriye ugashika ku mugoroba aho bukeye. Ntiharokoka numwe atari abahungu n'imisoe 400 basimbiye ku mingamiya barahunga. Dawidi yigarukana ivyo Abameriki bari baranyaze byose, arokora n'abagore biwe bombi, haleluya. Ntiyagira ico babura, ari gito ari kinini, ari abana b'abahungu cyangwa abana b'abakobwa, ari cyo mu minyagano cyangwa mu byari byasahuwe Dawidi abigarukana byose. Umva, birashoboka ko ushobora kugarukana bijya byose yakwibye mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa gatanu, mu kwezi kwa 10. Birashoboka. Dawidi yarahagurutse yisunze Imana ye ngo agarukana byose ivyo bari bamunyaze. Mungu, haleluya. Birashoboka. Haguruka, igisima cyarakwibye, reka kukwerekera ivyo cyakwibye. Haguruka, haleluya. Birashoboka. Igice cha 62:8 mu gitabo cha Yesaya aravuga ngo uhoraho yirahije ukuboko kwiwe kw'iburyo, ukuboko kwiwe kw'inkomezi ziwe ati nukuri sizokongera guha abansi bawe amasaka yawe ngo bayage. Sizokongera guha abansi bawe amasaka yawe ngo bayage, kandi abanyamahanga ntibazokunywera kuri vino wacumukuriye. Hari igihe baza kukunywera ku byo wacumukuriye, hari igihe baza kukwiba. Umva, uhoraho arirahiye, aravuze ngo uhoraho arirahiye je kuboko kwiwe kw'iburyo, ukuboko kw'inkomezi ziwe ati nukuri sinzokongera guha abansi bawe amasaka yawe ngo bayarye. Sinzokongera guha abansi bawe amasaka yawe ngo bayarye, kandi abanyamahanga ntibazokongera kunywera kuri vino wacumukuriye. Mwene data mukundwa uri kurankurikirana, haguruka dusengane nawe, tugaruze ibyo Satani yatwibye, ibyo yibye abana bawe, ibyo yibye akazi kawe, ibyo yakwibye mu muryango wawe, amahoro yakwibye, umunezero yakwibye, ineza yakwibye. Haguruka turirimbe nawe, haguruka dusengane nawe, tugaruze byose. Kristo yaraje ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Kristo yaraje ngo ziburonke kandi ziburonke busagutse. Umwami Yesu aguha umugisha, umwami Yesu akugirire neza. Reka dusengane nawe. Turagukunda Yesu, turakunda ngene udukunda kurusha uko tubyiyumvira. Uradukunda cyane. Rero turagusabye ngo mwami uduha imbaraga zo kugaruza ibyo Satani yatwibye. Hari ibyo yibye abana, hari ibyo yibye mwama abavyeyi, hari ibyo yibye butuzi, hari ibyo yibye, hari gitaramu yatwibye, hari amasengesho yibye, hari inyota yo gusenga yibye. Turagaruje ibyo Satani yibye. Hari abantu barushe mwami yibye amahoro mu mitima, akabiba amahoro. Ndavuze ngo amahoro n'umugabane wawe, umunezero n'umugabane wawe, gutera imbere n'umugabane wawe, kwagukirwa n'umugabane wawe. Haleluya. Turagaruje izo Satani yatwibye. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe, n'umunsi wo gurukana izo Satani yatwibye. Urakoze mwami Yesu, icubaro kibicawe mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagire.